playoff ya 99 ni moment ikomeye muri basket y'u Burundi. Je niyo novuga kuko les playoffs zatanguye kera. Ariyo playoff zabaye dans les années 87 yari amaseri akomeye yakinanye Rumuri contre Urunani. Nafashe cyane hanze ikibuga no mu kibuga mentalement mu kuvugana n'abajeune mu kubasutena mu buzima bwabo busanzwe mu kubasetena mu mashuri yabo twaravugana n'iki sinovuga ivyo nakoze mugabo mu ncamake narasutena cyane equipe tanguye kwanza n'ikibuga twokina imvura ntitubuze gukina ico ni cambere urumva ikindi nuko bokwentegera abantu bazi basket abantu bakinye basket abantu bagiye muri basket kuva kera bakabaintegra muri organisation mu makomite mu makomission kubera barazi ingorane zibaho muri iyo sport. Je nditwa Munyankindi Kennedy aba navukiye mu Nyakabiga hanyuma si imyaka 60 no munsi aba narakinye basket ngaho i Burundi ubu nkabamba muri Sweden. Basket nakinye mu migwi myinshi bivana na rang sociale naringezemo no kuvuga ndo umunyeshuri ndo umukozi niga muri université mu nyuma nja mu buzima busanzwe bw'akazi niyo natangiye gukina mu Urunani bose nakinye mu migwi myinshi. Abana bandi bose urumva navukiye mu Nyakabiga mu muryango w'abana batandatu hanyuma nkaja mu ishuri ritonyi niga muri quartier asiatique mu nyuma niga Atene primaire aho hose rero muri sport je nakina football nk'abandi bana bose ko ukiri mutonyi kenshi ukurikira abandi bana b'abagenzi bawe aho baja nakinye football muri école primaire zose ariko nakinye amaposte yose nakinye nk'umu gardien nakinye nk'umu défenseur nakinye nk'umu attaquant no kuvuga ko atanakimwe narinzi gikomeye cyane ndibaza. Nkiri mutoyi football mu Burundi nibaza ko yari ikomeye imyaka yose gusumba basket mugabo harabaye revolution muri basket mu nyuma cyane haje umuguru Urunani kuko niyo hacyaboneka intensité na concurrence entre les équipes cyane rivalité entre les équipes zariho cyane Urunani na Dinamo hariyo za université hariyo za Kiriri hariyo ama equipe menshi. Je nabandanje football gushika mu mwaka wa 6 nagiye kwiga igihanga nakina mu Igori ni naho namenyeye concours national hanyuma ndonka orientation kuri Atene secondaire ngaha i Bujumbura ngeze kuri Atene nabandanje kinya football mwaka wa mbere mugabo hari abantu babona yuko nshobora gukina ibindi bintu izindi sport nka volleyball canke basketball cyane ndaronka abantu vraiment banyaprosha bakunda inkino kandi bazikina bari bakomeye. Hari umugabo yitwa Roger yakina volleyball ngaha mu Burundi yarakomeye gose twari kumwe kuri Atene mugabo bari abantu badukuriye yagerageje kuntwara muri volleyball ndayikina mugabo nabona umengo ni sport itagira contact urabona volleyball equipe imwe ibiri hariya yindi iri hariya j'ai pas vraiment été intéressé ndavuga ni mbona Roger mbona sport vraiment jewe ndisubiriye muri football hanyuma mu nyuma haraza abantu banyenteresa basket ariyo umuntu yitwa Jagen bamwita Jagen
sinibuka izina ryiwe gose mugabo benshi baramuzi abize kuri Atene y'Ibujumbura n'undi yitwa Pascal twamwita Chepa hanyuma barantwara muri basket kuko kuri Atene twari muri interna ku mugoroba rero twarakina hanyuma n'ama interclass tusa ndi distinga ndaboneka yuko nshobora gukina basket aho hari muri les années 80 exactement 79-80 ndakina mugabo naho nyine ndabona yuko football passion yanje ya football ikirimo bandanya nkirira Atene muri football rero hanyuma en 82 equipe ya Atene ija gukina interscolaire muri finale bajya gukinira Igitega ndabaherekeza niyo nabonye abantu kuko interscolaire za kera zari zikaze cyane na public nyinshi cyane niyo nabonye ko basket vraiment ifite anguma nyinshi cyane urumva abantu benshi bakunda basket sambwiye Pascal nje ngira ntangure rero basket kwikina hanyuma uyo mwaka 83 umwaka ukurikira niga premier trimestre kuri Atene mugabo hari umuntu yitwa Thierry Mutore yiga kuri Atene Igitega twari tuzinanye ambwiye ati jewe nshaka kwiga Ibujumbura je nshaka kwiga ruguru nanje ndamubwiye ni contraire nanje nshaka kwiga ruguru sinshaka kwiga Ibujumbura hanyuma turabiproposa ama direction yacu baja Atene secondaire yo ngaho Ibujumbura na Atene secondaire y'Igitega baca baratwemera yuko twogira échange deuxième trimestre rero ncanduga Igitega nawe acaramanuka ngaho Ibujumbura Thierry Mutore yakina football yari umugardien rero ngiye Igitega ncamura n'abantu bakomeye bakina basket hari umuntu yitwa Karabona hari umuntu yitwa Elia yakinye muri Muzinga hari umuntu yitwa Deo Kimamara yakinye muri Rumuriye yarakomeye gose yari muremure baranyinisia gushikaho nja muri equipe ya basket y'Igitega mugabo en parallel narabandanye kina football ngaho kuri Atene Igitega nyine cyane gose hariho ama equipe akomeye ngaho Ibujumbura ko je natanguye gusuiva basket cyane nkiri mutoye ntaraja no muri izo secondaire natanguye gusuiva en 1974 bakinira hajya ubona hari Novotel hariho hotel yitwa Pagidas hari ikibuga hajya kenshi bakina mu ijoro bagakinira no kuri stade FFB hajya stade yo hepfo yitwa AFB niko bayita iruhande ya Hotel Meridien hari ikibuga hariyo equipe rero yari ikomeye gose yitwa Kiriri ni equipe yagizwe n'umuzungu yitwa Vim hanyuma bari bafite abakinyi bakomeye cyane hanyuma hakabaho na equipe yitwa Dauphin yari equipe ya College Saint-Esprit hajya kuri campus Kiriri akaba Dynamo bien sûr yari ikomeye gose yari ifite abakinyi bakomeye hariyo equipe yitwa Foudre hariyo equipe yitwa Teachers yari equipe y'abafonctionnaire ni equipe zari zikomeye basket yari ikomeye ico gihe mugabo yari basket y'abantu bavuga yuko abanyamuji canke abantu batize badashobora gukina basket kandi wamengo ni ivyo nyene abantu batagiye mu ishuri canke abanyamuji ntibaja muri iyo nkino bavuga ati ijya ni sport y'aba intellectuel 2022 nibwari bwatangure urunani rwatanguye en 78 nibaza ko rwagiye muri championnat 79 niba ntibeshe rero natanguye basket kwintegra mu mashuri muri 83 ndi Gitega hanyuma ndaheza 10e donc orientation Ibujumbura narose orientation nja kwiga ESTA ngaha hanyuma kuri ESTA nakinira ishuri mugabo hari umuntu yitwa Buhiri yitwa Ntandikiye Deo bamwita Buhiri yakora muri biro ya dedication y'amashuri
yari umu sportif cyane avuga ati genda je une idée nshaka guforma une équipe ija mu gukina muri association y'Ubujumbura mugabo twotangurira hasi kubera ni equipe nshasha mugabo ide yanje nuko no forma equipe y'abanyeshuri bo muri secondaire niyo yaciye forma abakinyi yafata selection y'abakinyi bose bakina mu mashuri ngaho Bujumbura aca forma equipe yitwa Ndera Gakura niyo equipe ya mbere je natanguriye gukinamo tushobora gukina championnat yo muri B dora na za equipe za Belex nayo mafudre zari zifise Dinamo zari zifise amabeya muri B uyu mwaka wa mbere twakinye twabaye aba kabiri inyuma ya Belex hanyuma equipe zibiri ziraduga muri première division turakina umwaka umwe muri première division mugabo jewe entre temps naciye mpeza kuri esta ncanja muri mu buzima bwo gukora naciye mvugira inane nja gukora nabaye ekonome w'ishuri ryo ngaha kuri Efinya Kabiga rero mvuye mu buzima bw'ishuri naciye mva muri iyo Ndera Gakura ncanja gukina na muri Foudre niyo naciye nja gukina hanyuma yari première division yego Foudre yari muri première division nabandaje nkina muri première division muri Foudre inane hanyuma umwaka uheze ncansubira mu ishuri muri université y'u Burundi ngiye muri université hari itegeko yuko abantu bose biga kuri université bategeza gukinira equipe ya université yitwa Rumuri cyane integra equipe ya Rumuri rero nkinira Rumuri ico gihe nize imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri nakiniye université dufise equipe jeune kandi y'abana umengo ni famille vraiment twari dufise n'umucoach adufata nk'abana biwe c'était une équipe twabaye champion canke aba kabiri canke aba gatatu mugabo on était parmi les 4 premières équipes kandi twadukomeye gose ico gihe on battait n'importe qui nkuko twashobora gutsindwa na n'importe qui byaba kuri forme y'umunsi naho mu nyuma rero mvuye muri université niyo naciye nja gukina mu Urunani ni equipe yanje nkiri mutonyi kuva iba forme nagenda ku entraînement kuri Sefa nari umufana wayo nari muri base iririmba hanyuma twatuzinanye twese rero mpeje université hariyo umuntu yitwa Bosco yari umukinyi niwe twaganira yambwiye ati none ndushaka kuza ko yariko arakukuruka ico gihe ari muri 93 ndushaka kuza ugafasha abajene natwe turaza tukubwira duforme pepiniere ya equipe cyane integra equipe y'Urunani gutyo ico gihe hari muri septembre 1993 ndibaza bon narabandanje carrière kubera igihe nagenda nasanzeyo generation iri kwirahe irasaza mu Runani y'abantu bitwa ba Usa ba Bosco ba Kamogri n'iyindi generation rero yari yaje y'abantu bitwa ba Mathias ba Kinyange bariko bentegra equipe nanje ndazamwe ntivyari byoroshe ko twatezwa kubaka equipe isubira kuri ya niveau bajya bahejeje kuko bajya bahejeje yari equipe idatsindwa presque yagira nka defete imwe cyangwa defete zibiri mu myaka nyinshi ni equipe vraiment yatsindwa très rarement hanyuma n'integra Urunani gutyo wa 94 95 na situation yari ngaho itoroshe mu gihugu sport vraiment ntiyaritaweho n'abantu ntibinjira cyane muri sport muga turagerageza turakina on se battait comme on pouvait twagenda muri big four mugabo kugira twari championnat byari bigoye hanyuma en 96 turatangura gukina neza gushika naho 97 yaba tournoi yo muri Susumo hari aba jeune vraiment twari kumwe rero ico gihe Junga Amidou Abdul
Kababa, Leonce, Ometoko, Richard, Garnet, hariho witwa Musa, hariho witwa Diamond. Yari mix y'abajeune bakiri batoye n'abandi babanze kumenya competition. Déclic yabaye tugiye gukina iyo tournoi muri Sosumo. Zari ekipe zibiri za mbere zibujumbura, Kerne n'Urunani. Twagiye gukina na ekipe y'Ingozi na ekipe yo mu Rutana, hariya turira muri Igihofi mu Rutana. Hanyuma Kerne dutsinda muri finale, mugabo twabonye yuko dufite ekipe ikomeye cyane. Niyo twaciye tumanuka ngaha dutangura championnat muri 98. Championnat twaraba mbere fazale yose, hanyuma retour dutsindwa na Kerne tuca turanganya. Hanyuma harabaye match yo kudupartager entre twebwe na Kerne. Iyo match rero kubera twakiniraga kuri district, iyo match twakiniye kuri Entente. Ndibuka yuko yari match iri trop serré, hari abantu benshi, abandi burira hejuru y'amabati, hariho n'abaguye mu mabati. Ico gihe match yabaye serré gushika ku masegonde ya nyuma. Hanyuma ndibuka yuko on était à égalité, nimba atari 68 partout, yari quelque chose bimeze nk'icyo. Hanyuma ndabaza nari mu kibuga, ndabaza amasegonde, hari umuntu yambwiye asigaye 5 secondes, mugabo en réalité yari asigaye 20 secondes. Nije nafise umupira, hanyuma nca ndawuterera hejuru y'inzi yuko match icihera. Kerne récupéra barinjiza. Donc ni kintu je me suis senti coupable, nije natsindishije equipe ico gihe. Ico gihe yari muri 99, nibaza ko yari le 27 mai, kuba yari au finale ya Champions League ya Manchester na Bayern Dominique. Nico kituma nashobora no kwibagira. Kuko je ndo mufana wa Manchester cyane gose. Hanyuma turatsindwa iyo championnat nitwayitwara tuba bakabiri. Twitegura playoff. Hanyuma playoff rero ni c'est une longue histoire, abantu benshi bazi za 99. Ego. Ego cyane, la majorité nka 90% yari Bwiza Jabe Nyakabiga niyo ya forme Urunani. Mugabo ari abana bo mu Ngagara, araba ku Misaga bentezere mu Urunani, mugabo si benshi. Mugabo osatire Urunani ni Bwiza, niyo base, ni naho hariyo base y'Urunani, naho habaye na reception. Hanyuma na entraînement za mbere z'Urunani zabereye mu Bwiza kuri Sefa. Bon, si mu Bwiza komtere, mugabo ni parti ya Bwiza ijya. Niko byari bimeze. Yari Bwiza Jabe Nyakabiga, abandi barintegra mugabo bariho nkaho Musaga na Ngagara kese. Nakinye imyaka 6 mu Urunani, kubera nakinye 99, Jamagarika 99, no natanguye 93, Jamagarika 99 tuvuye mu Rwanda gukina tournoi Gisembe. Après twatanguye playoff, hanyuma iyo tournoi Gisembe nayo turaza kwisubiramo. Urunani match zikomeye ariyo d'abord match za championnat, ariyo derby. Nakinye ama derby menshi kuko chaque année c'est bizarre, mugabo niko vyari bimeze. Urunani rwamye rufise rivalité n'iyindi equipe canke la même equipe, mugabo Urunani ntirwabura muri rivalité canke muri derby ya championnat. Soit wasanga hakomeye Muzinga yari contre Urunani, hakomeye Dinamo yari contre Urunani, hakomeye Kerne yari contre Urunani, no mu nyuma hari yakomeye New Star, ko Jesse nakinye na New Star ya General Hijit, mugabo mu nyuma hakomeye New Star hari contre Urunani. Donc rivalité yose yabaye, Urunani ntigwaburamo. Rero match zikomeye d'abord yari ayo ma derby, yayo ma rivalité, c'était des matchs imisi yose zari zikomeye cyane. Hanyuma izindi zikomeye yari izo tournoi za Gisembe twakinye, zari ze match ko tournoi Gisembe ya mbere, mugabo ya mbere nakinye yari Gisembe, mugabo twakinye tournoi yahuza Uburundi na Congo n'u Rwanda,
93 twakiniye i Kigali, hanyuma tuvuyeyo tugarutse ino niyo haca haba impinduka ngaha mu gihugu. Hanyuma basket na sport en general yarasubiye inyuma cyane, ari muri football ari muri basket. Muganga ngarutse hano na 9 ngaho tournoi zikomeye cyane je nakinye yari amamatch yo ngaha, hanyuma niyo tournoi gisembe kuko equipe z'u Burundi zasohoka kenshi. Playoff ya 99 ni moment ikomeye muri basket y'u Burundi, je niyo novuga kuko les playoffs zatanguye kera. Ariyo playoff zabaye dans les années 87, yari amaseri akomeye yakinanye Urumuri contre Urunani. Ndibuka ko Urunani rwigeze gutsinda 3-2 muri iyo seri. Mugazi hari match zikomeye cyane ko Université yari ifite abakinyi bakomeye, ariyo aba Ferdinand Musurusuru, ariyo abitwa aba Senegalais. Urunani rwo yari top kubera bari bafite na je yabo yisangije, je rapide. Hanyuma bamaze kuja imbere hari ibintu byita Dallas, yari system bita Dallas, yari guhana umupira ko nta tournoi ya 24 secondes yabaho, barazungurusha umupira bawuhana biruka igiye equipe yindi gato umutwe ko babona yuko bariko barata umwanya, mugabo mubagiye ko baca baho umuntu ari wenyine munsi yanyu. Izo seri zari zikomeye. Mugabo 99 igituma mvuga yuko yari déclic ya basketball i Burundi ni anguma n'abantu baje kuraba ijya match, ningene twatsindanye drame zariho kuri iyo match, kuri iyo seri. Kerne yari izi yuko yahejeje ko yari ifite 2-0, yadutsinze samedi na dimanche. Mugabo ndibuka yuko match ya gatatu ya weekend kurikira mon petit frère yitwa Ziad Munyankindi yaje na pancarte yanditseho I still believe. Rero abantu baramutwenga ati ni 2-0 ufite ivyizigiro bihe. Kandi mugabo muri twebwe muri equipe y'Urunani kuko twari dufite equipe imeze nka famille, tous les vendredis twarahura tugasangira ku mugoroba 18h gushika 22h tous les vendredis, kubera twari dufite match soit samedi soit dimanche. Mu gusangira, après gusangira twaca tugirana na tukagira akanalize ka match no kuraba les forces za equipe zindi. Equipe nyinshi ntazo bari babizi, mugabo ico kintu cyari dukomeje gose mwishaka no muri no mu mutwe no muri mu gufatana mu nda entre twebwe. Iyo equipe rero naho twatsinzwe 2-0 twaricaye turavugana ati twebwe bajya abantu ntibaturusha umupira, bafise umuntu exceptionnel. Bari bafise umukinyi yitwa Sambo, c'est un joueur exceptionnel franchement. Mugabo natwe dans notre côté twari dufise witwa Kababa, yari niveau zingana, seulement Sambo yari explosif par rapport ya Kababa. Kababa nawe yari trop physique, ni vraiment kugira umurengane canke uwinjire facilement ntivyari byoroshye. Hanyuma turabivugana ati twebwe dufate match yari yose kwa ari finale twe turoko track. Turagenda samedi turabatsinda byoroshe, différence de 14 points. Hanyuma dimanche match yari serré, mugabo karta ya nyuma twabatsinze, hanyuma tubatsinda différence de 4 points. Niho twaciye tugira droit rero yo kugira 5e match. Mugabo bari babonye yuko psychologiquement igiye equipe ikija hasi par rapport y'iyagomboye. Rero 99 nari maze gukura, nari mfite 34 ans, nari natanguye ibintu byo gusutena equipe no kuraba kazoza ka equipe, mu kurondera abafana ba equipe, mu kurondera ibintu byose bikenewe, motivation z'abakinyi niki. Niyo natangura. Ndibuka yuko 5e match samedi nagiye gukoresha utudrapo dutonyi twa bleu blanc, dutonyi twinshi dushika nka 150. Hanyuma ndatubika
ncaja mu Buyenzi nabise abantu b'abagenzi bon bakora imiduga mu Buyenzi ahantu hitwa kuri 6 garage niho nakoresheje imodoka yanje ndabwira nti twe dufise match y'Urunani ejo ya gatanu murashobora kuza kudushigikira batwa turaza grand frère tuzoza kubashigikira baramagara abantu benshi abanyabuyenzi niho yari interesse muri basket mugabo uyu munsi baraje hanyuma hariho mon petit frère ni umuscout Ziad acazana abandi bascout bandi b'abagenzi batangura kuririmba indirimbo z'abascout bazitanguye kuri game z'Urunani bazitanguye muri demi finale twakinye na Dinamo ko twakuyemo Dinamo ko nasubiye inyuma gato muri demi finale ni naho havuyemo ijya ndirimbo muhora mwumva baririmba cyane kinyangurume ni hajya yatanguye c'est la chanson célèbre y'Urunani uno munsi mugabo yatanguye izanywe n'abascout bari muri club Icokorwa ya Ziad niho ndamubwira Ziad ifo ko aba baza kudushikikira donc twari namobilije ibintu byose mbone yuko bishobora gufasha equipe kugira dutsinde iyi match ya gatanu hanyuma dimanche matin twahurira ku mukoci wacu yitwa Bosco hajya iruhande ya permanence bahita permanence hariho parking y'amabisi niho yaba Bosco haza abana benshi cyane abenshi bakina nuno munsi barakina cyane barahejeje muri imyaka 3 iheze coach Gafisi yarimo muri abo bana ncadangura kuba distribuer tujya tudrapo rero ndimuraza gushikira ndatanze tudrapo dushika 50 hanyuma tugenda kuri match irateba ko hari umutegetsi yatevye kuza yari le premier ministre umengo sinamenye Mathias ico gihe match yari prévu gutangura saa 5 tushatangura 13h match yari trop serré vraiment public yari nyinshi abantu bari ku mabati abandi ku mapoto ko hari ikibuga cha football hajya bahagarara ku mapoto y'igori poto ndibuka ko ari poto bavunye kandi zari zikomeye gose ko bari abantu benshi gose nico gituma mvuga ko yari déclic ya basket y'u Burundi abana benshi baciye baba interesse kukina basket muri depuis 99 après iyo playoff iyo playoff ihera dutsinze Kerne muri prolongation ko match yaheze tunganya tubatsinda muri prolongation umukinyi wabo twamukoshije amakosa yitwa Sambo yakwije ko yaratumereye nabi twaragize système vraiment yo kumuprovoka gushikaho tumukoresha amakosa munsi yano arakwiza les 5 fautes prolongation ntiyayikinye dutsinda Kerne différence de 7 points muri prolongation biragoye kuvuga mugabo je d'abord urabona ko natanguye nkina muri Nderakura narakinye n'abantu contre Urunani ico gihe yakina abaje n'indorera twarahuriye mu kibuga Dinamo twarahuriye mu kibuga n'umukoci wabo umukoci vraiment yitwa Jeremy bamwita Mastilo mugabo abo twakinanye jewe novuga bari bakomeye ni benshi cyane hariho Bosco yarakomeye gose ni generation mvuga generation za mbere Bosco Usa Mathias Cheusi barabakinyi exceptionnel hariho umukinyi yitwa Kinyange yakina defense ikomeye hamwe no witwa Theodore abo nabakinyi novuga ko generation ya mbere nakinanye bari bakomeye cyane mu nyuma ndakina n'indi generation yaba Theodore baje ba Bosco baheze na bawusa hari uwitwa Jean-Marie twamwita Kabongo yarakomeye gose hanyuma nkina n'indi generation y'abakababa Abdul Hamidou iyo generation naherejemo rero na ba Jean Paul nta numwe novuga ko atarakomeye equipe yari komeye ko twakina an equipe mugabo hariho nk'abakinyi babiri qui sortaient du lot novuga yuko ari nka Kababa n'umukinyi exceptionnel physiquement techniquement yari umukinyi akomeye ko cyane gose ko yaragira entraînement individuel kugira yikomeze wenyine yaza kuri entraînement 2 heures 3 heures avant les entraînements kugira agira entraînement individuel hanyuma nkavuga n'umukinyi yitwa Abdul
umubanyi wanje nga yafise talent vraiment ni talent ya basket yisangije. Ntiyari bon physiquement cyane mugabo yafise talent, ntiyashaka contact mugabo yagira defense neza cyane ko yafise detente ikomeye, hanyuma na attaque ho n'ibindi bintu nabo novuga. Abadversaire nari natanguye kuri ba Mastilo twahuye, nawe mu kibuga no witwa Mashabure yabaye president wa Dinamo, twarahuriye mu kibuga, yari umu adversaire, yari umuntu hakina defense gose ikomeye mugabo hari abandi bakomeye baba adversaire twagiye turahurira mu kibuga nk'abakinyi ba Foudre, ari umuntu witwa Prime yarakomeye gose ko yari muremure byari bigoye kumufata. Hanyuma hayo abo twahuye nkiri muri Belex, hari abakinyi bitwa ba Mishu, ba Hervé, bari bakomeye cyane n'abakinyi benshi novuga sinobaheza mugabo kuri generation yindi nahereje ko hariho Olivier na son petit frère yitwa Claude Kidudume, n'abakinyi bari bakomeye cyane muri Dinamo. Hanyuma Muzinga yari ikomeye cyane, yari se umuntu witwa Kirenge, aho yahagarara yose yarashobora gutira akinjiza, aho ari ho hose vraiment yafise tire ya 3 points iteye ubwoba. Na n'uwundi yitwa Elia Ndayishimiye malheureusement yagiye hakiri kare, yarakomeye cyane gose. Hariho witwa Condition yari umufiva akomeye, na niyo ngabo twarahuye mu kibuga nawe yarakomeye cyane. Nabo ruvuga tuvuye muri tournoi yo ya Memorial Gisembe, twashitse ngaha twazanye coupe. Niyo nabona abantu baba membre bacu babiri baza kumbwira ati monsieur le retraité, hanyuma niyo natanguye kwipoza des questions. Ico gihe nafise 34 ans, twari dufise B ikomeye cyane mu Urunani. Hanyuma ndipoza des questions, ndavuga nta abantu ngira babonye ko nanje hageze ko mpagarika. Hanyuma cyanda décide directement yuko no hagarika, naho décision yavuye mugabo nibaza yuko j'ai été poussé à la sortie navyo nyene kubera mugabo hari hageze, malgré yuko nabaye poussé à la sortie. Nibaza ko hari hageze ko twari dufise jeunesse ikeneye bijya bibanza kandi ikeneye guprogressa, tukabafata mu mugongo tutari mu kibuga. Cyane gose nabandanyije cyane ndumufana w'Urunani. Sinovuga nuko nari umufana, novuga yuko nari membre vraiment exceptionnel kubera narafasha cyane, nafasha cyane hanze y'ikibuga no mu kibuga, mentalement mu kuvugana n'aba jeune, mu kubasutena mu buzima bwabo busanzwe, mu kubasutena mu mashuri yabo, twaravugana n'iki. Sinovuga ivyo nakoze mugabo mu ncamake narasutena cyane equipe hanze y'ikibuga no mu kibuga. Ego navuye ino ndumufana cyane ko nararekiza equipe aho igiye hose. Hanyuma ngeze muri Swede hariya, aho nashitse muri ville nashikiyemo nta basket bakina. Kugira nkine basket nategerezwa gufata amasaha 4 y'imodoka, kandi nafise abana batonye, byari ibintu bigoye. Ahubwo nashitse hajya ntangura gukina football. Naciye ndonka equipe ya 5e division de degré yo equipe narakinye. Hanyuma kubera nari muremure je muri football no ngaha i Burundi, gihe nakina muri equipe z'abantu izi equipe za corporatif zikenshi ziba zifise equipe de jeunes, no kuvuga ko hari abatama n'abandi bagishoboye. Nakina muri abo bagishoboye, nakina kuri attaque comme numero 9. Sinzi ko ari basket yamfashije mugana nafise detente, narinjiza ibitsindo cyane byo mutwe. Ndibuka ko ariyo match twakinye ngaha kuri Finya Kabiga, club mukaza twakinye na club Tanganyika, twatsinze 5-0, nigize ibitsindo 5 byo mutwe. Hanyuma rero hariya muri Swede nakinye rero muri iyo equipe. Uyu mukoce wabo kenshi
yanyinjiza muri deuxième mi-temps akampa amakonsigne kuri corner naratsinze amagori ashika nk'atanu canke atandatu y'imitwe mu mamace ari different gushikaho banyandika mu kinyamakuru ico kinyamakuru ndagifise ko ajya mpora mbika utuntu twanje twinshi ndagifise ico kinyamakuru banyanditse yuko ari umuntu exceptionnel mu kwinjiza imipira yo mu mitwe mugabo yari niveau ya 5e division ni niveau yo hasi mugabo ni niveau ukina abajene nashyize muri Suède en 2004 hanyuma 2005 tuca hari le 1er juillet abarundi bahora bagira fête ya independance yo kwikukira tuca tuorganiza match za activité borganije barashizemo match ya basket tuca tukina entre abarundi basket duriraho rero n'abantu bakinye basket bakunda basket ari abahungu babiri bavukana umwe yitwa Alain Saro bamutazira Jules n'undi yitwa Ivan Saro twahuriyeyo ico gihe turavugana rero ati nta kuntu twogira equipe ya basket ngira muri Suède ko twakinye basket kandi yari abakinyi benshi turabivugana hanyuma ntitwabibandanya gushika muri 2014 turasubira rero turahura kandi turabivugana tubivuganye ya equipe tutezwe kwishira mu rero en 2014 tuca turayishiraho le 15 février 2015 tuca dushiraho rero equipe y'intamba Sweden ni equipe en base ihuza abantu bakinye basket mu Burundi ishigikiwe n'abarundi baba muri Suède mugabo twasanze tufise bene wacu b'abanyarwanda nabo nyene bategeza kwintegra equipe donc ariyo une partie nka jewe nyene ndashobora kwivuga ndi umunyarwanda b'integre equipe ya intamba Sweden cyane rwose je natanguye ahubwo kugira forme niyo equipe yo muri Suède ngire niyo ide ko ari uko ndonka equipe yo muri Suède iza gukina muri ya tournoi kuko imbere yo kugenda muri iyo tournoi jewe nagenda gukinira Hollande kubera nakini ari umuntu yitwa Blaise bamwita Rusoro yakinye muri Ken kubera nagenda kuyiraba en 2006 kuva muri 2006 nagenda kuraba iyo tournoi hanyuma arambwiye ati none ntiwoza kudukinira muri Hollande ndambwiye nti ahubwo urantabaye nzoza gukina donc kuva muri 2007 nagenda gukinira Hollande gushikaho tugira equipe ya Suède de 2007 gushika 2014 nakinira Hollande hanyuma mu nyuma rero tugize equipe ya Suède niho navuga tuteza guparticipa tuca turiyandikisha rero kuri uja muri iyo tournoi ya diaspora y'abarundi bose bo kwisi ihora kenshi ibera mu Bubiligi ala base yabera mu Bubiligi honyine mugabo mu nyuma yatanguye kugenda mu bindi bihugu byose bifite equipe donc 2015 yari participation ya mbere ya Suède kandi 2015 twaciye dutwara ico gikombe ca mbere muri iyo tournoi 2016 dutwara kandi igikombe ca twari twespera kugira triple en 2017 mugabo hariho equipe ya Liège yazanye abajene benshi cyane baradutsinda muri finale ndashima uko bimeze nibaza yuko bakora ivyo bashoboye avec les moyens bafise kenshi mugabo harabuze ibibuga infrastructure zirabuze ico ni ikintu gikomeye cyane kugira basket itere imbere n'aba bakinyi bava hanze baza gukina ngaha nibaza yuko bati exprime uko bashoboye n'abandi badashobora no kuza kubera tudafite ibibuga dukinirako ico ni cyambere ikindi jewe nari nifuje yuko abantu bagira organisation ya basket ngaha ni kuvuga federation
na association nuko association isa niya disparishije bo hariyo ama association menshi mugana avuga association ya base yari association ya Bujumbura isa niya disparishije bari kushiraho le basket bakayiha ama association akaorganiza ima federation igakontrola kugira ikontrole cyane equipe nationale hamwe na championnat national peut-être mugabo kugira basket tembere itegezwa gutangurira hasi cyane kandi mu makomine yose canke mu ma province yose basket ntibe basket Bujumbura gusa nko mu myaka iheze twabonye ni naho oja kudetecta des talents ko ari abana bavukira ahantu hatataririho mugabo bifuza kuzokina basket mugabo ayo mahirwe batayaronka ico rero ni kintu nsaba yuko abantu bose dukunda basket tworaba ingene twofasha umwana wese akadodora bashoboye kubera turabi yuko abantu boronka ikibuga ngaha vraiment kiri présentable bishobotse tukaronka n'ikibuga kiri kuri niveau yo hejuru gose mugabo dutangure kwanza n'ikibuga twokina imvura ntitubuze gukina ico ni cambere urumva ikindi nuko bokwentegera abantu bazi basket abantu bakinye basket abantu bagiye muri basket kuva kera bakabaintegra muri organisation mu makomite mu makomission kubera barazi ingorane zibaho muri iyo sport hajya utazi iyo sport utayiciyemo ari ibintu utazi utamenya mugabo ni icifuzo canje yuko vyoba gutyo nta numwe ndiko ndabwira nuko bitegeza kumera mugabo ni icifuzo kugira basket terebe hanyuma ndaje uko basket imeze ubu nuko yari kera kera twakina ibintu biri placé lent ata rapidité yarimo yari précision twakinisha cyane précision hamwe n'ubwenge cyane kumenya uko abantu biplace tusa mugabo basket y'uno munsi ni basket yo kunyaruka basimba n'amasysteme menshi cyane ari mu bwenge nayo nyine mugabo cyane yo kunyaruka